Amahoro meza. Iki ni igisomwa c'umunani muri 39 co muri ca gitabo citwa jewe nahisemo gukurikira Yesu Kristo. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Niki Imana igomba ko dukora kugira tuzoje mw'ijuru? Hari icifuzo co kuja muri Amerika no mu Burayi abantu benshi b'Abanyafrika duhuriyeko. Uko tuzi neza ko dushitseyo ko hari imibabaro myinshi yo muri Afrika tuba turuhutse. Ariko benshi muri twebwe ntituzi ico dukwiye gukora ngo tugereyo. Usanga hari abatazi inzira ijayo, abandi nabo bakayimenya ariko bakayikekeranya. Abandi bagaca mu nzira atariyo bakazimira. Ngo hari n'igihe usanga imivyimba mu nzira y'abari baratanguye urwo rugendo rwo kujayo. Ikindi nuko usanga umugwi munini w'abo bantu bafise ico cifuzo baramaze guhitamwo kudata umwanya wabo wo kuvyiyumvirako, kuko babona ko ataco bazi bokora ngo bagereyo. Ngo kuri bo bisa nkaho ari ukurota. Rero uko niko bimeze no kw'isinzi ry'abantu bahuriye ku cifuzo co kuja mw'ijuru. Nibaza ko umuntu wese yarakwiye kwibaza akongera akaronka inyishu y'iki kibazo kigira giti: Niki Imana igomba ko nkora kugira nshike mw'ijuru? Reka tubanze tumenye ko iryo juru ririho canke ari ububeshi. Ndazi ko hari abahakana ko atajuru rihari tuzojamwo, ariko ubwo ni ubuzimire. Ibi nivyo Yohani yeretswe ati: hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iryo inzamba, rirambwira riti: duga uze hano, nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ako kanya mba muri mpwemu, kandi mbona intebe iteretse mw'ijuru, mbona n'uwivyagiyeko. Uwari avyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunywa w'amazi wari ukikuje iyo ntebe usa n'akitwa simaragido. Iyo ntebe yari ikikujwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko, bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo by'inzahabu. Kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi imuri 7 z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe. Izo mpwemu 7 z'Imana. Kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga c'ibirahuri gisa n'urubona, kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe, ica kabiri casa n'inyana, ica gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu, ica kane casa n'inkukuma iguruka. Ibyo binyabugingo 4 bifise amababa 6, kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ntibiruhuka ku murango no mw'ijoro, vyama bivuga biti: uwera, uwera, uwera niwe Mwami Mana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Kandi iyo vya binyabugingo bihaye uguhimbazwa n'icubahiro n'ishimwe yibyagiye kuri ya ntebe, niyo ibaho ibihe bitazoshira,
ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri iyo ntebe bagasenga ibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati, mwami wacu, mana yacu, birakubereye guhabwa, guhimbazwa n'icubahiro n'ububasha, kuko ari wewe waremye byose, icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Aho ni mu byahishuwe Yohana igice ca 4 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Ndabizi neza ko twese twifuza ko tuja aho mwijuru. Nibyo nta numwe ategura kuzoja muri ca kiyaga caka umuriro. Twese turamaze kumenya ko aho mwijuru ari heza. Kandi nanje ndabishingira intahe ko muhira kwa data ko ariho honyene tuzoruhukira iyi mibabaro yose yo muri ino si kurusha kuja muri Amerika canke mu Burayi. Ariko dukwiye twese kwibaza iki kibazo duti, mbe niyihe nzira ijayo? Hama kubera ko kumenya inzira ari kimwe no gushikayo kikaba ikindi, bica bituma twibaza ikindi kibazo duti, ni igiki nokora ngo shike mwijuru? Canke kuko tuzi ko mwijuru ari ku Mana, ikibazo turiko turibaza dushobora guhindura duti, ni iki Imana igomba ko nkora kugira shike mwijuru? Reka tubanze tuvuge ku by'inzira ijayo, naho tutabiteba ko kuko Yesu wenyene yarerekanye mu buryo butahuritse ko ari we nzira idushitsa aho se ari. Ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data ntamujanye. Aho ni muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 6. Arongera ati, nukuri nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama. Aho ni muri Yohana igice ca 10 ku murongo w'7. Urumva rero nukumenya tudakekeranya ko atayindi nzira nimwe ihari canke yigezeho canke izoza yodushitsa mwijuru kwa data atari iyo muri Kristo Yesu. Byukuri kumenya inzira ijayo ni ikintu gihamaye ku muntu afise ico cifuzo cyo kuja mwijuru, ariko kandi ntibihagije ngo bikunde ace ashikayo. Yesu yavuze ati, umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Iyo dusomye uwo murongo niho duca twibaza ca kibazo tuti, ni iki Imana igomba ko nkora kugira shike mwijuru? Igihe ntari bwatahure ico gukora, nari mbayeho ubuzima rukristo bwuzuye ukuzazanirwa. Uko nakora byose, navuga byose, nkitondera byose, kandi wasanga ndi muri byose, ikindi namana uburuhe, nta mahoro nagira, nta munezero nagira wakagakiza, kuko nama nisanga ndi umunyabyaha imbere y'ibyagezwe byinshi, bimwe na bimwe bikaba byashinzwe n'amadini canke n'umuntu kanaka. Aho hose kwari ukugira ngo nzobe mu bwami bwo mwijuru. Ariko ubu naratahuye ukuri, niko nifuza kubandikira kugira namwe mumenye ico mwokora. Kenshi nakunda kwibaza ico data agomba kugira nagikore, nongere ndacitondere, kuko numva bamwe bavuga bati ibyo kwitondera ngo nibyagezwe byose. Abandi bati mwishengero iwacu dufise amategeko ngendegwako. Abandi bati namabwirizwa 10 Imana yahaye Mose. Abandi bati oya, ngo ni itegeko rya Yesu ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntibyari byoroshe, kuko by'ukuri kugira dukore ibyo Imana igomba nuko tumenya ngo nibiki. Yesu yarerekanye ko ico dusabwa gukora
ko nawe arico camuzanye. Ni ukuvuga ko yazanywe no gukora ico Imana igomba. Ati, uko ntakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ibyo uwantumye agomba. Aho ni muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 38. Reka turabe ingene Yesu yerekanye ko inyigisho ziwe canke amajambo yiwe afitaniye isano n'ico Imana igomba. Ati, izi nyigisho zanje si zanje, ni iz'uwantumye. Aho ni muri Yohana igice c'indwi ku murongo wa 16. Arongera ati, aho muzomanikira umwana w'umuntu niho muzomenya ko ndiwe, kandi ko ataco nkora nigeneye, uko data yanyigishije niko mbivuga. Aho ni muri Yohana igice c'8 ku murongo wa 28. Yesu yaranavuze ati, kuko ibyo ntabivuga mbyigeneye, ariko data yantumye niwe yangeze ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nkwiye gusigura, kandi ndazi yuko ibyo yageze ari ubugingo budashira. Nuko ibyo mvuga mbivuga nk'uko data yambariye. Yohana 12 ku murongo wa 49 kugeza ku murongo wa 50. Kumbe birashoboka ko ibyo Yesu yavuze ari byo Imana igomba ko dukora. Ikindi nuko Yesu ahuza ingene yumvira Imana n'ingene akunda Imana. Yavuze ati, ariko nukugira ngo abisi bamenye ko nkunda data, kandi uko data yangeze ko ariko nkora. Aho ni muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 31. Rero nimba natwe tuvuga ngo dukunda Yesu, nukumenya neza ko ibyo Imana igomba ko ari gukora canke kumvira ibyo Yesu yavuze canke yadutegetse. Mwibuke ko twabonye ko ijambo byose Yesu yavuze canke yadutegetse ko ari ryo Imana igomba ko dukora. Nimba dukunda Yesu, nukumenya neza ko ibyo Imana igomba ko dukora kuri twebwe abizeye Yesu bo mu isezerano rishasha, ko ari ico cose Yesu yavuze canke yadutegetse. Hari ukudasobanukirwa mu mashengero canke mu madini kubera benshi, ndetse harimwo n'abarongozi bacu bataramenya neza ngo nibiki byo kwitondera muri iki gihe c'isezerano rishasha ry'abakristo. Ikintu kimwe Yesu yavuze ni ukumvira canke gukora ubugombe bw'Imana, arizo nyigisho n'amategeko bya Yesu. Uko twabonye ko inyigisho n'amategeko bya Yesu ari amajambo y'Imana kandi ari ubugombe bw'Imana. Paulo we avuga ko aganzwe n'ibyagezwe bya KRISTO. Ati, yamara ku Mana ho sindi utaganzwa n'ibyagezwe, kuko kuri KRISTO nganzwa nabyo. Aho ni mu cete ca mbere c'Abikorino igice ca 9 ku murongo wa 21. Nibaza ko ubu tumenye neza ico gukora kugira tuzoje mu ijuru. Urumva ko ari ugukora ico Imana igomba. Ico Imana igomba naco yagitumye Yesu. Yesu nawe yarakitubwiye. Ico yatubwiye naco tugisanga mu majambo yose yavuze. Ayo majambo yose yanditswe n'abanditsi 4 mu bitabo by'ubutumwa bwiza, nk'uko ari 4. Ivyo bitabo navyo biri mu gitabo cagizwe kimwe arico Bibiliya. Mu kurangiza, reka dusome twitonze iri sengesho Yesu Kristo yasengeye intumwa, ndetse na twebwe dukomoka kuri zo. Yasa n'uriko atanga icegeranyo ku Mana c'ibyo yakoze bivanye n'ico yari yaramutumye gukora. Yaragarutse ku majambo yatubwiye ko ari Imana yamuhaye. Yavuze ati,
none bamenye yuko ibyo wampaye byose biva kuri wewe, uko amajambo wampaye nayabahaye, nabo bakayakira, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wewe, bakizera ko ari wewe wantumye. Aho ni muri Yohana igice cya 17 ku murongo w'7 kugeza kuri 8. Reka twisomere iryo sengesho. Yesu avuze ivyo arangamiza mu ijuru ati, Data, igihe kirashitse, shimagiza umwana wawe, ngo umwana agushimagize nk'uko wamuhaye ububasha ku bafise umubiri bose, ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo budashira. Ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenye wewe Imana yonyene y'ukuri, n'uwo watumye Yesu Kristo. Nagushimagije mw'isi, nonosoye igikorwa wampaye gukora. Nanone Data, unshimagizanye nawe, unshimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu bisi, bari abawe, urabampa, kandi bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose biva kuri wewe, uko amajambo wampaye nayabahaye, nabo bakayakira, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wewe, bakizera ko ari wewe wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ariko nsabira abo wampaye, kuko ari abawe, kandi ibyanje byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanje, kandi nashimagijwe muri bo. Sinkiri mw'isi, ariko bo bari mw'isi, nanjye ndaje kuri wewe. Data wera, ubazigamire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi. Nkiri kumwe nabo, nabazigamiye mu izina ryawe wampaye. Narabashibamye ko, kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi, atari wa mwana wo gupfa rubi, kugira ngo ivyanditswe bishike. Ariko none ndaje kuri wewe, kandi ibi mbivuga ndi mw'isi, kugira ngo bagire umunezero wanje wuzuye muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanka, kuko atari ab'isi, kuko nanje ntari uw'isi. Singusaba ngo ubakure mw'isi, ariko ngo ubarinde wa mubi. Si ab'isi, kuko nanje ntari uw'isi. Ubeze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Nkuko wantumye mw'isi, niko nanje nabatumye mw'isi, kandi nanje niyeza ku bwabo, kugira ngo nabo babe begejwe mu kuri. Sisabira abagusa, ariko ndasabira nabo bazonyizera kubw'ijambo ryaba, kugira ngo bose babe umwe, nkuko wewe Data uri muri jewe, nanje nkaba muri wewe, ngo nabo abe ariko baba muri twebwe. Isi yizere ko ari wewe wantumye, nanje nabahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe. Jewe mbe muri bo, nawe ube muri jewe, ngo bahingurwe babe umwe, kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye, ukabakunda nkuko wankunze. Data, abo wampaye ndagomba ko aho ndi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Data ugororotse, isi ntiyakumenye, ariko jewe narakumenye. Naba nabo bamenye ko ari wewe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzoribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo,
nanje mbe muri bo. Aho ni muri Yohana igice ca 17 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 26. Mu kurangiza, reka ndabibutse ko ico Imana igomba ko dukora kugira tuzoje mw'ijuru muri bwa bugingo budashira, ko ari kumva no kumvira amajambo yose Yesu yavuze, kuko ariyo Imana yamutumye kugira tuyitondere, hama tukitwararika kumva no kumvira mpemu yera ari muri twebwe. Murakoze, kandi mpemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.